Manda ya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano Washington DC muzendukanye na Jodiane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aramutse Diane, namwe muteze amatwi muri aka kanya. Tuyahera mu yavugwa muri Afrika. Ikigo cishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe gutanga imfashanyo OCHA gishikiriza ko abanyesomalia hafi miliyoni 2.7 bazohura n'ubukene bw'ibifungurwa mu mezi ari imbere. Ni mu gihe uruzuba rubangamiye ibice bitari bike by'ico gihugu na cane cane mu mareta ya Somaliland, Puntland, Hirshabelle, Gulmudug hamwe na Jubaland. Umuvugizi wa OCHA James Larke avuga ko abantu muri ivyo bice baheruka mu bihe by'ubukene bw'imvura ubu naho bahanzwe n'uruzuba. Larke avuga ko inzara muri Somalia izogaragara hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 6. Mu bantu hafi miliyoni 2.7 babangamiwe avuga ko harimwo abana 840 bari munsi y'imyaka 5. Abanyagihugu muri Central Africa baritabiriye igice ca kabiri c'amatora y'abashinga amateka yaracungerewe bikomeye ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi bari mu mwitwarariko munini wo kurinda ko hasubira kwibonekeza ubwicanyi nk'ubwabaye mu matora yo mu kwezi kwa12 igihe Perezida Faustin Archange Touadera yatsindira manda ya kabiri. Amatora y'ejo ku Imana yasubiwemwo mu mazone y'amatora 49 hamwe no mu yandi mazone 69 atabashije kubamwo mu kwezi kwa12 kubera imidugararo. Abantu 3 barimwo umupolisi umwe barishwe mu bitero bibiri vyabereye muri Burkina Faso. Igipolisi cavuze ejo ku Imana ko mu gitero ca mbere abapolisi 2 batezwe umutego n'intagondwa vyitiriwe idini rya Kisilamu mu gisagara ca Batiye musi wa 6 mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Kuri uyo musi nyene hafi igisagara ca Kaya kiri hagati hashira uburaruko bw'igihugu, abagabo bitwaje inkoho barateye abasivile bafashanya n'abasirikare gucungera umutekano. 2 muri bo barapfuye, uwundi umwe arakomereka nk'uko amakuru atangwa n'abajeje umutekano abivuga. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden hamwe n'abandi bo mu mugambwe akomokamwo w'abademokrate baratangura ingendo muri iyi ndwi mu mareta atari make zigamije kwamamaza ibyiza by'amafaranga yababa trillioni 2 z'amadolari n'amafaranga aheruka kwemezwa nk'itegeko kugira afashe igihugu n'abanyagihugu batsinzikajwe n'ikiza ca COVID-19. Uru rugendo rugamije kumenya neza ko ababatoye bazi akamaro izo mfashanyo zizobamarira kandi basigurirwe ko ata mu Republikani yashigikiye utu twigoro turi muri iri tegeko two kubafasha. Aya mafaranga y'imfashanyo niyo ya mbere menshi atanzwe mu gufasha kuzamura ubutunzi muri kahise ka Amerika kandi n'intsinzi ya mbere Perezida Biden ashitseko kuva ashikira ubutegetsi. Intumwa ya ONU muri Myanmar ejo ku munsi w'Imana yaraneguye yivuye inyuma ugusesa amaraso ku kibandanya muri ico gihugu. Christine Schraner Burgener yavuze ko amakungu arimwo n'ibihugu vyo mu karere akwiriye kwifatanya n'abanyagihugu ba Myanmar hamwe n'ivyifuzo vyabo byo gushikira demokrasi. Yavuze ko igisirikare ca Myanmar cyase kumvira akamu giterwa n'amakungu kandi babajwe n'abantu baguma bicwa. Akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi ejo ku Imana karashizeho amategeko nk'ayo mu ntambara mu bice bibiri bibamwo abantu benshi mu gisagara ca Yangon. Abantu barenga 80 nibo bamaze kwicwa kuva igisirikare gikuye ku butegetsi Aung San Suu Kyi. Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawejeje kudushikiriza. Yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio@voa.com.
nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari twafitiye muri kano gatondo. Ubu naho amashami yigenga muri Republika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 ku kwezi hari abasirikare b'abarundi bagiye gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara ca Uvira. Uliingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na Majimaji Mbulu Kamale. Uyu ni Bernard Kadogo Tondo atwara amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muri make ahayemeza no makuru agira ati abinjiye bafitaniye amasezerano na Mayimayi leta y'u Burundi ibi hivyamirira kure. Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi. Uyu nawe ni Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi atari ivyatsi amakuru yuko hari ingabo z'u Burundi zoba zaragiye gushinga ibirindiro muri Kongo. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru tubafitiye kandi ikiganiro cihariye n'umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga aheruka kwezwa ku vyaha vyo gukoresha impapuro mpimbano mu gihugu c'u Rwanda. Nongere ndabahikaze amashirahamwe yigenga muri Kivu y'umanuko mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 ku kwezi hari abasirikare b'abarundi bajabutse uruzi Rusizi baja gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara ca Uvira. Aya makuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi bavuga ko biboneye abasirikare bajabuka. Leta y'u Burundi yo iyamirira kure isigura ko atakindi agamije atari gucafuza igisirikare c'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Bamwe mu batuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi babwijwe rya Amerika ko biboneye abasirikare b'abarundi bajabuka uruzi Rusizi rugaba Burundi na Kongo kuva ku itariki ya 3 kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuru y'imitumba muri groupe Mayasange iri muri territoire ya Uvira muri Kivu y'umanuko. Eka n'amashirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'abarundi zajabutse Rusizi zerekeza mu misozi hanamiye umuji wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogotondo umuyobozi w'amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi yabwijwe rya Amerika mu kiganiro yarihaye ko abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano ruba ruri ku marondo mw'ijoro. Uliingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na Majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati harinjiye abasoda b'abarundi bafitanye amasezerano na Majimaji Mbulu Kamale yarabayoboye baca Sange kandi bari mu misozi hanamiye umuji wa Uvira baciye Sange maze baradubuga hejuru cane. Ubu bamwe baboneka ku kiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongozi b'amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi ndavyemeza mfatiye kuvyo niboneye n'ivyo numvise kuko abanyuma bashitse ari saa 2 z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara, ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'abarundi bari binjiye. Uko nukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Kongo kwa jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia. Hiyo ni ukweli, jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Kongo. Niko yemereye ijwi rya Amerika. Uko kuri Bwana Tonda hagarariye amashirahamwe yigenga mu kiyaya ca Rusizi avuga umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi wacita ikinyoma ceruye. Colonel Floribert Biyereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritanze umunota umwe n'amasegonda 5 mu rurimi rw'ikirundi hamwe n'umunota umwe mu gifaransa maze avuga ko batanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi FDN. Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare c'u Burundi ari kinyoma cambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu. Ariko umuvugizi
w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye ababwira ahejeje gusoma itangazo ko atakindi kintu cyo kurenza ko kihari. Bernard Kadogotondo watwara societe civile mu kiyaya ca Rusizi we mugabo yemanga ko abasirikare b'abarundi bamaze no gushinga ibirindiro, akibaza ko FARDC igisirikare ca Kongo kibarerekera. Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi. Twingira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo, ariko uvuye kwibarabara nimero ya 5 rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi usanga hari urugamba rw'abarundi n'abanyarwanda, imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace. Igisirikare cy'igihugu kigaba ibarabara gusa, ariko y'amagurupema ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na SNL. Hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahasize ibinero byabo. Nukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu baramaze gufuka umunwa. Nukuri nta kinyoma kirimo na gato. Niko ashimangira. Intara ya Kivu y'ubumanuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamwo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rod Tabara. Inshuro zitari nke igisirikare cy'u Burundi carezwe kurungika ingabo zaco zija gutuza iyo mitwe igwanya ubutegetsi buriho mu Burundi, ariko ikabihakana. Muri ako gace k'ubuseruko bwa Kongo kandi hanavugwa imitwe y'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa Kigali. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza urakenuye. Mu gihugu cy'u Rwanda haize imisi 3 menyesha Dieudonné Niyosenga akorera Ishema TV ku muhora wa YouTube havuye mu gasho nyuma yaho ubutungane bumwejeje. Yari yapfunzwe yagirizwa gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Mu kiganiro cihariye yagiranye n'Ijwi rya Amerika akimara kuva mu gasho yashimangiye ko atakindi yazize atari umwuga. Yabanje kubwira mugenzi wacu Eric Bagira ubusa uko yakiriye ingingo yo kurekurwa. Cyemezo cy'imfungura cyo mu cyamanza na cyakiriye neza byaranshimishije kandi nyakira mu buryo butunguranye cyane, kuko umutima wanjye bamubwiraga ko nta cyaha nakoze, ariko nkaba nzi ko hari imbaraga ziri inyuma zishaka kundunda muri uramwo w'ibyaha. Mbonye rero kize kirantungura ndabyishimira cyane, n'uyu munsi ndishimye cyane ku buryo utashobora kubyumva. Muri rusange watujyana muri gereza, ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze bute ku munyamakuru? Ubuzima bwo muri gereza ya Nyarugenge ku munyamakuru buteye isoni n'agahinda, kuko nagezemo iyoborwa n'uwitwa Kayumba Innocent azirana n'umuntu bita umunyamakuru. Nkigeramo nagezemo ku itariki 19 z'ukwa gatanu, narakubiswe mu buryo bukomeye, maze iminsi Kayumba araza amenya ko hari inkuru nakoze nkiri mu gihugu. Iyo nkuru ituma njyana mu nyubako yiswe high risk, ariko nge nayibonye nka safe house cyangwa se black site, kuko ni gereza iri mu yindi. Iyo gereza rero niyo bakwinjizamo, bimaze kuyinjiramo baragufungirana bakaguha kumba. Nge numva nifite akumba ka metero 1 kuri 1 gahora gashongamo amazi, harimo imibu, ari ukuryama hasi mu bukonje bwinshi cyane. Ubuzima bwo muri gereza hariya bwari buteye agahinda n'isoni cyane. Ukurikije ibyo waregwaga wagizweho umwere, benshi bagiye bavuga ngo waziraga ibikorwa by'umwuga, nawe niko wabibona? Nibyo uzira umwuga, ni ibikorwa by'umwuga nagenzira, kuko akenshi na kenshi bashakaga ibyaha wundi bagucaginga bakabura baguhera bakakujyana ku mwuga ikubera inkuru umuntu aba yakoze. Babashaka ko umuntu wese akora inkuru zo kwishimira, zo gukoma mu mashingo ko bahawe amashanyarazi bahawe iki. Urabizi ko igitangazamakuru cyo gifite editorial yacyo, rero babashaka kugira ngo twese dufate editorial nk'ibindi bitangazamakuru runaka, ariko ugasanga zira nkuru dukora z'abaturage cyane tukagaragaza iby'abandi batabonye, kikaba ikibazo ku bantu bamwe. Muri gereza muri uko gufungwa kwawe hari ubwo bigeze bagubwira ngo hari inkuru wakoze ukumva muri wowe n'intandaro yo gufungwa? Ndabyibuka umuyobozi wari mu mujyi wa Kigali ushinzwe iperereza, iryo joro nibwo nanaye inkozi inkuru y'abaturage barwaye icyorezo cy'ubushita, nibwo nagaragaje umuturage uba mu mwobo umaze imyaka 7, ninagaragaje umuturage uba mu kabuga ka Nyarutarama wararaga mu mifuka. Uwo muyobozi yarambaje ngo kuki uri kugaragaza inkuru zigaragaza Kigali nabi kandi tujye kwakira cogamo. Ndagiye kabonye
watangiye kumbaza ngo kuki nakoze ni inkuru ya Kangondo Remera y'abasirikare basambanyije abagore ku ngufu. Ndababwira ikibazo se ni inkuru yakozwe cyangwa ikibazo ni cyabaye umunyamakuru akagipotinga, kandi umunyamakuru yafashe abaturage kubona ubutabera, kandi ngira ngo nawe rumwe mu bantu bakoze iyo nkuru, ariko ninjye wabaye victime. Wowe ukora igitangazamakuru kiri international kigufavoriza, twebwe ko turi local baradukandamiza mu buryo bikomeye, ariko natwe bakatubwira ngo inkuru ya radio ngo ntabwo itinda, ngo ngivugwa iminsi 3 ikarangira, ngo twiharabiba bigiye kuri YouTube ngo ntabwo bijya bisibama. Niyo mpamvu bashaka kudukaruma cyane badushiramo iyo vitence yo kudufunga. Nahoze mbikubwira nk'ibikoresho byanjye nakoreshaga byose ubu ngubu ntabyo mfite, nubwo umucamanza yifashe icyemezo ko inzego zibifite, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugomba kubima, umucamanza yifashe icyemezo ariko ntibarabima, kandi ni icyemezo yafashe umwaka ushize. Twavuga ngo rero nyuma yo gufungwa mu buryo we uvuga wazeraga karengane, usubiye mu mwuga w'itangazamakuru, akomeza umurongo wari uriho cyangwa biragenda bite? Ngewe njya gushinga Ishema TV online, nari mfite gahunda yo gukora advocacy stories, gukora ubuvugizi ku baturage. Rero nibyo nzakomeza gukora, uko byagenda kose nzabikora, kandi niteguye kubikora neza nk'ibisanzwe. Ntabwo nahinduka, kuko ubutegetsi ari gihe bufite inyungu zabo bwite mu itangazamakuru, bugashaka ko itangazamakuru ritangaza inkuru bwo bushaka, wowe uyishaka ntiwuyiguhe. Hanavuzwe ukutavuga rumwe hagati yawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, bavuga ko mwitiraga umwuga w'itangazamakuru. Cyo wacyakira gute? Nge wenda mbere ko njya kuri RMC, ubushinjacyaha nabwo bundi icyo cyaha bwari kineze cyo kwitira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru. Nge nkagaragariza urukiko ko n'itangazamakuru ko mfite bachelor's degree mu itangazamakuru n'itumanaho, hari n'ibitangazamakuru nakoreye, ariko ubushinjacyaha ngo nibuze bubwira umushinjacyaha ngo ubihakane ko ntaryize, ntibunahakane ko ntanarikoze, ukumva ko byo hari cyari kibyihishe inyuma, biturutse n'ibaruwa ya Rwanda Media Commission yanditse ivuga ko itatuzi, kandi ku munyamuryango wa RMC ntabwo aribyo bikugira umunyamakuru. Ngira ngo inshingano za RMC ntabwo ari kugira umuntu umunyamakuru. Ngira ngo rero biriya byose ni uburyo bushyirwaho kugira ngo banige abashobora gutatira umurongo bagatangaza za nkuru ubutegetsi budashaka cyangwa inzego z'ubuyobozi budashaka. Kabone ko hari n'igihe ushaka gukora nk'inkuru nk'umunyamakuru, Perezida wa Repubulika wakayibona akagira icyo ayikoraho cyangwa akasaba inzego bireba kugikemura, ariko wa wundi Perezida wa Repubulika ahamagara ati meya w'umujyi wa Kigali kucyura umuturage uri aba mu ishyamba amazemo imyaka 7, kubera iki biriya bintu mutabikoze. Icyo gihe rero meya ahita aza akarakarengeho umunyamakuru. Nge byagiye bimbaho kenshi, hari inkuru nakoze nyinshi zitandukanye, meya cyangwa minisitiri akaguhamagara gusaba kuyikuraho, ngo hariya ngo yishize uzi kari ku Karubanda ngo yikure ngo tuguha amafaranga, wowe ukamubwira ati ayo mafaranga ushaka kugira ngo ume igendo yahe uriya muturage ave muri biriya bibazo, nge nzagiye kora success story nk'inshingano z'umunyamakuru. Nk'ubu ngubu hari n'igihe kuri nk'uko usanga n'umuyobozi w'umudugudu aragwamaga inkuru ukoze ntabwo ariyo, kwibaza ati ibintu biravaye birajya hehe. Rero n'abayobozi bamwe bananirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo, wowe wazigaragaza nk'umunyamakuru bakagufata nk'ikindi kintu bakagutwerera nk'ibyo byaha. Hari ubwo uzaregera indishyi bimeze bite? Uzajya kure guregera ni ndetse ubwo waburana nande, uratuza nyine nta kundi, kuko nawe umuhamagaye nabwo ntiyakubwira icyari kigamije kugira ngo agufunge. Nakuregera indishyi ntabwo mbibona hafa gusa abakoze ikosa ryo kumfunga bakamfunga bandenganyije nabo ubwabo bigaye, ntabwo ari abantu b'abagabo. Bwana Cyuma Hassan Dieudonné, umuyobozi wa Ishema TV online, turabagushimye ku kiganiro wemereye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane nawe. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uni wa mwanya tubashikiriza amakuru agezweho mu gisata ca sport mu Burundi no mu Rwanda. Turahera mu Burundi, aho mu higanwa rya basketball i Bujumbura imirwi ine hariyo Kern yabaye iya mbere, Dinamo ya kabiri, Urunani ya gatatu na New Star ya kane izokina igikombe c'u Burundi bwose kuri no w'Imana ariho yaja habona. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Urukino rw'ikirarane rwari rusigaye mu higanwa rya basketball Bujumbura kugira ihiganwa risozerwe burundu kuri no w'Imana niho gwaba. Umugwi wa Dinamo ukaba watsinze Rezipo ku manota 71 kuri 60. Kubona Dinamo itsinda urwo rukino vyaciye biufasha kuja mu kibanza ca kabiri gitanga uburenganzira bwo gukina igikombe cy'u Burundi. Karabejano Merlin amenyereza Dinamo amenyesha ko arakamweme ntangere kubona bashika kuri iyo ntambwe. Jewe numva meze neza, ndaryohewe, hama icyo nashaka kuvuga nuko iyi victoire ikuri ndashimiye abakinyi banje, abakinyi n'ingwanyi kabisa n'ingabo, kuko iyo tumvikanye ikintu les consignes barazikurikiza. Nicyo kintu numva nuvuga ko ndazi ko naho nyine naho bari ubunyene bararyoheye, barumvise ko icyo kibanza cya kabiri tugiye. Twebwe tugiye gukoresha ingufu nyinshi gutegura playoffs na championnat national, kubera
ubu shampiyona ya Sebab urabona ko yadusize twatanguye nabi fazare mugabo ubu bimeze neza nico gituma tugiye kongereza ingufu cyane kuri izo playoffs na shampiyona national kugira dushoboye kuzitwara kandi byose birashoboka. Muri Rezipo hoho ni umubabaro ntangere kubona batakaza ubwo buryo bwo gukina ihiganwa ry'u Burundi bwose biturutse kuri uko gutsindwa. Twebwe gambe na mbere twabisikiye turatsindwa twatsinze kandi tugetirwa twatiyumvire muri bane kandi n'urukino rwarwanya rwo muvuze twabuze kata ya mbere mwari bonye nzagenga kata ya mbere bijya ubucebune bwose tabukinye neza cyane ngo ustabirize score hakiri kare abakinyi bacu byabagoye cyane gose kete defensive muri defense hari kubona amabon offensive dinamo ya tora yose tangu cyagituma yuko tugendera inyuma mwanya wose nta twagerageje kuza tugerageze tubegere twagimbe bari imbere atandatu gusa hama determination novuga nka twakiranje hageze ahantu barorashe ngo badebukiwe hanyuma dinamo nabo bariko bashitemo hari hejuru gose basunze twatsinzwe en general kuko twateguye match hama habona bagatsindwa. Mu mupira w'amaguru naho umumenyereza Jimmy Ndayizeye w'umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yarasohoye urutonde mfata kibanza rw'abakinyi 41 kugira bitegurire inkino zibiri zizohuza Burundi n'igihugu ca Centrafrique itariki 26 za kuno kwezi be na Maroc itariki 30 zo ku kwezi kwa gatatu nyene. Izo nkino zikaba ziri mu rukurikirane gukurondera imigwi serukirabihugu y'umupira w'amaguru izokina igikombe ca Afrika. Muri abo bakinyi 41 bahamagawe 20 bakina mu Burundi bakaba bava mu migwi 9 kuri 16 igize higanwa, abandi 21 bakina hanze y'u Burundi harimo 10 bakina ku mugabane wa Buraya. Kugeza ubu Uburundi buri mu kibanza ca gatatu n'amanota 4 inyuma ya Mauritania ya kabiri n'amanota 5. Uburundi bugatsinda Centrafrique amahirwe yo kuja mu gikombe ca Afrika azoba ariko ariyongera kuko buri tsinda hasohoka imigwi ibiri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda we atubwira agezweho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri wa mbere abakinyi b'abanyarwanda bagomba gutangira umwiherero wo kwitegura isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya 2 rirangire ku itariki ya 9 mu kwezi kwa gatanu. Abakinyi bagiye mu mwiherero bafite morale kuko baherutse kwegukana imidari 14 irimo umudari wa zahabu muri shampiyona ya Afrika y'umukino wo gusiganwa ku magare yabereye mu Misiri. Iyi Tour du Rwanda ya 2021 igiye gukinwa ku nshuro ya gatatu kuva yazamurwa igashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa 2 iza kwimurwa kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Abdallah Murenzi asobanura ko nta cyahindutse muri gahunda zo kwakira iri siganwa. Amakipe yose turavugana n'ubu bariteguye bose bariteguye yuko mu kwezi kwa gatanu bazaza itinerary cyangwa inzira tuzanyura ziracyari zazindi uburyo imyiteguro uko yari yateguwe n'ubu niko imeze. Tukumva rero mu kwezi kwa gatanu bitahindutse hatagize indi mbogamizi yari yose iba uko twateganyije ibikorwa ariko bizagenda. Mu mwaka ushize wa 2020 isiganwa Tour du Rwanda ryagukamwe n'umunya-Eritrea Nathanael Tesfazione akurikirwa n'umunyarwanda Moise Mugisha. Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo yo kwitegura imikino y'umunsi wa 5 no 6 mu majonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu umwaka utaha muri Kameruni. Ku itariki ya 24 y'uku kwezi u Rwanda ruzahura na Mozambique kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, hanyuma Amavubi y'u Rwanda akazasoreza ku ikipe ya Kameruni mu mukino uzabereye Yaounde ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatatu. Mu itsinda rya gatandatu u Rwanda ruherereyemo Kameruni niyo ya mbere n'amanota 10 igakurikirwa ku mwanya wa 2 na Cape Verde ifite amanota 4. Mozambique izari ya gatatu nayo ifite amanota 4. Ikipe ya 4 ari nayo ya nyuma n'u Rwanda rufite amanota 2. Umutoza w'Amavubi Mashami Vincent avuga ko hakiri icyizere cyo kubona itike yo kuzerekeza muri CAN izabera muri Kameruni. Twese yaba twebwe ya Mozambique yaba Cape Verde birashashoboka nubwo wenda Kameruni isa nkaho yamaze kwikarishya ariko urebye Cape Verde urebye Mozambique urebye natwe cyangwa twese amahirwe turacyafite so bizaterwa n'uburyo tuziyitegura bizaterwa n'uburyo tuzitwara muri iyo mikino ibiri dusigara. Ngira ngo rero niyo gahunda twe nk'abakinnyi nka staff turabona ko bigishoboka byose ni minota 90 dufite hano na Mozambique ngira ngo izahindura byinshi cyane. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe abiri ariyo APR Volleyball Club na Reg Volleyball Club yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura guseruka mu
irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abaya mbere wayo. Iryo rushanwa rizabera mu Misiri mu kwezi gutaha kwa kane. APR Volleyball Club niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize, naho REG Volleyball Club yahawe uburenganzira bwo kwitabira nk'umutumirwa. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze gutira abandi bakinyi bane kugira ngo izashobore kwerekeza mu Misiri ihagaze neza. Abo bakinyi APR Volleyball Club yitabaje ni Akumuntu Kavaro na Yves Mutabazi wa Gisagara Volleyball Club, tutibagiye Mahoro Ivan na mugenzi we Nelson Murangwa basanzwe mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, amajwi yacu yegananijwe na Fasil Gebehu. Twembi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, naho ubutaha mu kanya dusha tubandaniriza ibiganiro byacu ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gahunda yo gukaza umutekano ku mbibi zayo, ariko bitabuza ko